mu gihe ubuzima bwasa n'ubwari bumeze neza mu bwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 bwaciye buhitana umwe mu bavyeyi ba Petero Nkurunziza. Ariko umuvyeyi yari asigaye ntiyadebukiwe. Petero Nkurunziza n'abo bavukana bategerezwa kubandanya amashuri. Amagume yo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 amaze gutera, ubwicanyi bushingiye ku bwoko burabica biracika mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu cyose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 Petero Nkurunziza nawe nyene yarahatswe kwicwa, aca ahungira inyambuye. Buhoro buhoro abakuru b'imigwi yagwanye igisoda ca leta baza baramwizera, mbere bamutazira umuhuza. Kubera ukwitanga n'ingabirano ziwe, Petero Nkurunziza atogwa ngo arongore umuhari CNDD-FDD. Mu mwaka wa 2005 aca atsinda amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Le responsable de la République du Burundi aux yeux des Burundais et aux yeux de la communauté internationale. Petero Nkurunziza yavukiye mu ntara ya Ngozi mu muryango w'abana 8, akaba yagira uruvyaro rwa 6. We yarafise ibikorwa ajejwe gukora n'ibyo abakobwa bakora. Yategezwe kumenya yuko ategezwe gusatura inkwi, akavoma amazi twayakura kure, abakobwa nabo bagakora ibikorwa by'imuhira. Abandi bene wabo nibo bagomba kubimubera ibigaba, ariko we byose yarabikora. Yaza gukina umupira amazi yashikanye. Abavyeyi ba Petero Nkurunziza baritwararika gose ko abana babo bogira kazoza keza. Ariko ubwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 bwaciye buhitana se wiwe. Kuri umusozi twarabanye ari umwigisha, hanyuma ajya ku mushinga amateka, hanyuma rero umushinga amateka avuyemwo ajya kuba komiseri mu Kabezi. Hama avuye mu Kabezi yagiye igisha. Agiye igisha rero ntitwasubiye kumubona. Intambara yo mu 1972 niyo yacimuhitana. No wanje nyene bagiriye umunsi umwe ari muramuwe. Papa yapfuye 1972 cyabura tumerewe nabi cyane, tumerewe nabi gose. Byaratugoye cyane, twabaye mu bihe bihambaye cyane, bigoye cyane. Bimfuvye abantu barasanzwe bamerewe neza, ibintu byose bakabitwara muhira, ari abantu baraza bagatwara biri mu nzu, ibyo dutunze byose, amasahani meza, ikakano kose keza kari baragatwara, dusigara twifumbereje. Igihumbi kimwe amajana 1972 abana nasigaranye na cyenda bigisha kwiga no kurima. Kabonye ko atahandi twategezwa kudutunga atari iryo tongo ryaho. Imisi tutagiye ku ishuri yaheza akaca tuvyura kare gose nka saa 10 z'ijoro. We yabavutse imbere y'igihe yashuhije imfungurwa dutekera. Hama akaca tuvyura, agaca tubwira tugaca dufata inzira, tukaza tukavibuye, tugashika nkino nka saa 2. Ari gihe bivyura bakaza yena akayugwa. Bashika ngaha bakarima kuko ibintu byariho bakubita isuka hasi rimwe, ibintu bakaba babibonye. Ibiteke byari urugerekerane, hanyuma hagera nko mu gihe nyene bakikatira nk'amasaha, nkaho hageze nko mu gihe cy'isa 8 bagaheza bagashira mu migunira. Ari utwara igitoke agatwara igitoke, ari utwara amateke agatwara amateke, bagaca bafata icyo gisozi bakaduga, bagera mu Rwabiro bakongera bagakika mu Rwabiro gose, hanyuma bagera ahantu hitwa mu Rwinkende bakongera bagacurika, bakaza kubarurukira mu Kiziba, bagaca banduka rero baduga uja musozi wa Nzove, hanyuma bakanduruka baduga rero haja mu Bwiza bwabuye, bagashika rero bamondoye rero hose bwari ubudugo gusa. Bazi gutunga impfuvyi uri umuntu w'umukenyezi biragoye. N'akazi yari yarakavuyemo ntiyarakiri n'umuforomo ico gihe. Yarafise n'umwana w'umukobwa yakora
mu giforoma nawe yaravuyemo arapfa nyene aragenda tubana gutyo dufashanya. Nkurunziza nawe ico gihe yiga amashuri atangura ariga yatangiriye primaire ngahibuye aho yigiye ibishuri ritonya nibuye mugabo aho yatanguriye neza ni mu Kabezi hanyuma turagaruka ibuye aca bandaniriza ibuye. Muri iryo shuri yari umwana akundwa n'abandi bana kandi nawe akabakunda kandi agakunda no gukora kandi agakunda umupira. Je nibyo nabona akora. Petero Nkurunziza amaze kuja mu ishuri ryisumbuye kuri Atene Gitega ntiyareze amaboko. Inkino hamwe n'ubumenyi mu vyigwa ni bimwe mu by'abarezi nabo biganye bamwibukirako. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yaraciye ngaha niho yize amashuri yisumbuye yose kuva mu w'indwi gushika mu 13 hari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 980 ushira 81 gushika mu mwaka w'igihumbi n'amajana 986 ushira 87. Twaramwigishije je naramwigishije mu gice ca mbere gitangura cycle inférieur no mu gice ca kabiri. Ndamwibuka ndamwikisha muri mu 8 mwaka wa 8A niho naringishika kandi iyo shuri niyo narinjejwe nari titulaire. Kuva mu mwaka w'indwi sinarenga mu batanu ba mbere abari banje banyisha barashariho kuri Atene bariho kugeza mu mwaka w'10 rero mbere kenshi muri nuze inférieur sinarenga muri batatu ba mbere. Umunyeshuri akwirikira z'ubwenge ikivyerekana narashoboye kuja aho babika ubushinguro bw'impapuro naratoye amabirete yiwe abiri. Hariho ibirete yo mu mwaka w'10A hari muri 83 ushira 84 yabaye wa gatatu yari afite 67 n'ibice bitandatu. Nico gihe muri 81 82 hari mu mwaka wa 8A yabaye wa kabiri ku banyeshuri 46 aronka 78 kwijana n'ibice 14. Urumva ko yarazi ubwenge kandi yarakurikira yaguma arishura mu ishuri je ndavyibuka. Abarezi nabo biganye baravuga ko yari afise indero nziza ko ari naco gituma abo bigana bamutoye kenshi ngo abaserukire canke abarongore bimwe bita doyen canke délégué de classe. Je uretse ko yarazi ubwenge mu ishuri namukunda mu ishuri hanze naho nyine yari umunyeshuri bose babona ko azovamo ikintu cerekana ko yari afise indero abandi baramwizigira akabarongora yarabaye délégué w'ishuri. Rero ko yarabaye mukuru w'igihugu ntivyotangaza ngira ngo yari intango yo kuba ariga ngene azotwara igihugu kandi yaraja mu cyo bita ama club akaseruka mu ngoma muri football yari ishigwa rimenetse warabona yuko byukuri azova mu kintu. Amashure yisumbuye yarangije afise amanota meza cyane. Mbere Petero Nkurunziza yifuza gucaja mu ishuri ry'intwazangabo ari ryo ISCAM. Kubera ingorane zijanye n'akari gahitiye nagiye guheza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 kuri Atene Igitega. Ntivyari byoroshe murazi ko ari politike yazivangura. Ico gihe narifuza kwiga cyane ibijanye na ekonomi. Nkifuza cyane kwiga mu ishuri bisongera mu ishuri rya gisirikare. Aho rero ne hose narasavye mugabo nta namwe naronse. No kubwira neza ko kwinjira nko mu ishuri y'abasirikare nciyandikisha honyene barambwiye ati ntavyo ushoboye. Mugano kubwira neza yuko mu bantu bari incabwenge kandi bari bakirebutse mu bintu bijanye na sport nazi bwa mbere. Nika karenganyo rero kari kanyu kahari hama kubijanye no muri SCAM nukuze no kuri kaminuza naho nyene naye nasavye kuja muri ekonomi kandi ari naronse amanota meza mugani byashobotse. Naco gituma rero baci bampitiramwo kunshira muri mu bintu byo kwiga byo kwinonora imitsi naho nyene yabaye nk'amatabe y'amavuta kuko byose nuva ko dushimira Imana yakoze kuko nico kidugejeje aho tugeze. Ashitse aho kuri kaminuza yagumye arangwa n'ubwira
mbere abo bigana baciye bamuha n'itazirano piwa komando. Gisha ari kuri kaminuza urazi ko byari bigoye ugishe ukiri mushasha bakwita umunyuzi kandi bakwita umupiwa. Mugabo nicabuje yuko benshi nasanze kandi ari baduye benshi bari basubiriye barananiwe. Mugabo nanje naratangiye kubona arantoye kugira ngo mbe umuserukizi wabo mu cyo gihe. Ni ibintu rero novuga yuko rero ni ingabire Imana yagiye irafasha aho twaciye hose mu mashuri mu mikino eka ari mu mikino y'umupira w'amaguru umupira wa volley muri atletisme hajya kwiruka wasanga imisi yose ku ishuri ariko bambwira ati ni wewe userukira abandi bakinyi. Ayo mashure ya kaminuza ntiyamugoye namba. Yatsinze afise amanota menshi, mbere haciye igihe gito yaciye ahamagagwa kuba umwigisha, bimwe bita professeur assistant. Icatumye ahamagagwa kuba professeur assistant ico gihe nuko yari yahejeje mu bambere. Ko kubera ubwo bwenge ko muri université bavuga bati udafise distinction ntushobora kwigisha muri kaminuza. Aho rero muri Institut d'Education Physique et des Sports byari bigoye kugira ngo muri athlétisme uronka amanota arenga 70, muri natation uronka amanota 70, muri football uronka nkamwe nayo, muri football ho yari kaminuza. Hanyuma ugacuraba rero ayo manota yose kugira ngo uyaronke ababa bambere kenshi wasanga bafise 65, 66 gucyo. Nawe yari afise amanota hafi 80 kwijana. Urumva rero nkamwe n'uyo ntiwari kumureka bagende mwe no gucya atashoboye kuza. Niho twaciye tuvuga duti tutegerezwa gukora uko bishoboka kose kugira ngo uyo munyeshuri ahejeje afise mwana ye manota aze kugira ngo yigishe muri kaminuza. Yabanje kuja kwigisha Muramvya hanyuma tumukura acaraza kwigisha muri kaminuza. Muri ico gihe yari umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi niho yaciye yubaka ugwiwe na Denise Bucuma. Twahuye ndiko ndarangiza umwaka w'icenda niho twamenyanye kubera twava mu ikomine imwe twabukunda kubonana kenshi mu manama ariko igihe cya mbere twabonanye tukavugana nariko ndarangiza hari mu buruhuko bwo muci ndangije umwaka w'icenda hanyuma niho twatanguye kuvugana ubwa mbere asaba ko twotangura ubugenzi bwacu kandi ubugenzi yashaka ntibwari ubugenzi bwo gufina ndibuka umunsi wa mbere tubonana yashaka ubugenzi bwo kugira ngo tuze twubakane nubwo wumva nari mu mashure akiri hafi twubakiye ndi Bujumbura kuko urumva naciye mbandanya kwiga nawe ico gihe yariga arabandanya kwiga araheza nanje ndiga ndaheza ariko tugiye twashishikaye turabagenzi hanyuma tuza kugira ubukwe mu 1994 jewe nari ndangije amashuri mu 1993 tuca tugira ubukwe mu 1994. Amagume y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 amaze gutera abantu bakicwa bazira ubwoko abandi bagata izabo. Petero Nkurunziza nawe nyene yarahatswe kuhasiga ubuzima. Yagihe yigisha kuri kaminuza mu guhunga yahungiye Inyambuye hanyuma abonye bitakunda ko abandanya burya buzima yarimo kijya gihe araheza aja ku rugamba. Ico gice cy'ubuzima bwiwe ndakizi naco nyene niho yabona ko atakundi burya buzima butari bworoshe nabwo nyene hanyuma akaba yarafise ujye mutima wo gukunda urugamba rwa demokrasi niho twaca duhurira rero kuva muri uyo mwaka ku rugamba twese. Abamanuka bavuye ruguru mu Nyambuye barambwira ko bamubonye ariho akomeye ndatuma bamumbariza amakuru aravuga ati ko atazogaruka kubera hari habariko baramurondera cyane hanyuma birantera ibibazo ndabura amahoro imisi irahera kuko narinzi ko ataco twapfuye ko atampunze kubera umuntu arashaka guhunga kubera umuntu yamuriye umutima kubera hari ibibazo mu rugo twe twara amahoro uwo mwaka twari tumaze tura amahoro tuguwe neza ariko aragenda ntibaza rero icyamujanye ndababara cyane ndagira gahinda mu mutima
ariko we yari afise impamvu yagiye. Mu nyuma niho yambwiye ko yatinye kubimbwira kubera ntiyari kunsezera, cyambere sinari kumwemerera kandi byari gutuma kumbure nari gushobora gukoma induru kubera nanka ko agenda. Yanse kunsezera kubera yarazi ko ntovyemera nyene, hanyuma acagenda uko atambwiye ko azoca gumayo. Je naramurondeye no kumurondera iyo yoba ari ndabura, ndagenda kuraba n'umufasoni wiwe ndamubaza iyo umugabo wiwe ari ndabura. Mugabo mu nyuma numva ko yagiye atakindi cari kimujanye, ari yuko yabaye desi akavuga ati reka ngende mu ishamba, nzogaruka amahoro agarutse, nze kugwanira demokrasi yondi, nzoyigwanira mugabo tuje hamwe n'abandi, tuje hamwe kugira ngo tugwanye aho karenganya. Amaze kuja inyambuye bwa mbere hagiye ahunze intambara gitangura, haraba akarmi aragaruka, noneho icyo gihe ntitwari bwanamenyane, noneho aza kuza mu Kamenge, araho twahuriye dutanga gupangana uko mu nyuma intambara tugwana mu Kamenge, turagwana igihe kitari gito hafi nk'amezi agize ku ntane gutyo anatanu. Logistique iragabanuka, duhita noneho tuva mu gisagara tuja mu misozi, naho twagiye Nyambuye. We rero tugeze Nyambuye ahita gumaho. Nagiye kumenya neza ko yaje ku rugamba hari nko mu 1995, niho nasanze ari we ngira ngo abagwanyi bakorera ngaha mu karere ka Bujumbura Rirare, ni nkawe bitura ko niwe yaca abafasha mu kurondera ivyo kurya abanyagihugu kugira ngo begeranye ivyo kurya neza, yango abantu bose umugwanyi agiye muri iyo setere amenya ati bifungurwa uza kubironka ku gacimbiri kahajya ku mucungwe, kandi umuntu ajeje gukurikirana abanyagihugu mu kwegeranya izo mfungurwa yari rero Nkurunziza. Ura mu rugamba ari ingorane, ibintu bijanye n'ingwano, abantu barakomereka, bakabura uburyo, bakabura imiti. Aho narindi nagumaje mvuga n'abantu Bujumbura bakarunika imiti, abandi bakarunika amafaranga, arabahaciye bose nkaba bakabaza tari ahantu hari umuntu mugabo yamadufasha akaduha umuti, akaduha ibifungurwa, bakabazanya bakabatujya amaduha, bakabazanya turi amaduha. Utu tuntu rero twatumye rero bavuga ati yo twegera nubace bangena rero kuba umusekreteri bicabera ngaho biduga. Mu nyuma bashinga intara zibiri, hamaresha baranshira muri rwego rukuru. Uko imyaka yagenda yongerekana niko urugamba rw'umuheto rwagenda rukomera, ruva muri Kamenge na Bujumbura Rural rukwira igihugu cyose. Ariko sikuvuga ko imihari yagwanya igisada ca leta ko yari yorohewe. Kuva mu 1994, 1995, mu 1996 gushika mu bihumbi 2000 intambara zari zikomeye cyane. Hanyuma na nyene ncubahiro Nkurunziza yari mu bantu ba mbere baremesha urugamba no gutanga inguvu n'impanuro nyinshi ku ntagoheka za CNDD-FDD. Mbere kenshi twaba turi kumwe nawe, yari umuntu ku rugamba yamari hari. Je mu kugwana je sinagwana, twe twari mu bantu bakurikira gusa gupanga, kuko mu gupanga urapanga iby'intambara, akapanga ibya politike, agapanga ibyo kwinjiza abandi, no kuvura n'ibintu mu kutunganya ibintu by'urugamba. Harimo ibisata byinshi cyane, hari abaje kugwana, akabandi bapanga imipango, akabandi bigisha ukuntu abantu baguma ku rugamba, akabandi abandi binjiza abandi, no kuvura. Usanga ari ibintu byinshi cyane. Twe twakora rero muri poste de commande matora bacana cyane ibijanye bya politiki. Muri politiki ucura byinshi rero ukuntu ushobora guhimiriza abanyagihugu bagakunda kwinjira, abashaka kurondeza imfashanyo, nuko bigenda. Twe nivyo twakora, kandi urabona hari hamwe n'ibintu by'amabuga by'intara byo bitorohereje abantu.
bamwe bagashaka kumara pasika batavukamo kugira ngo ari bo mu gihe bizogenda neza baze basanga ari bo benshi noneho bakanakubeshera bati uyu muntu barabuze aho tumukura reka tumwagiriza ikintu kibutume bahita bamwica. Ico kintu rero Nkurunziza kiri mu bintu yagwanije ari naco catumye umuhari CNDD-FDD taraba umugambwe bashobora gukora bari basinyira ku mugozi umwe. Abagombye kunyica n'abagira imbabazi kabiri gakurikirana haba kandi n'abandi ari bashatse kugira akajagari uko baricanye abagwanyi baricanye hagati yabo mugabo abisha abandi n'abandi batinye bakiruka n'abagiye bayisha abandi hageze ngaho general bagira imbabazi naratanze amnesty mugambwe bati no mu muhareti ibyo ntibishoboka abantu naho baba twaragwanye imyaka hafi 10 hagacamo kutumvikana kwera abantu babateranije nta kuntu abantu boca bagenda kuhunga bagahiri bagiye benshi bagarutse kuko tubagira ikigongo twaratanze turagize komena gati turengera ibindi mugabo abagomba kuza bagaruke. Ubwa mbere murazi ko twari twaratwawe na Nyangoma nta muntu yavuga ko yigeze adutwara neza mbere ntiyaranatuzi ntitwavuga ngo adutwaye nabi kuko ntiyaranatuzi yatangira amategeko kure hanyuma bayakora bakayakora nabi hanyuma icyo gihe turavuga tuti ibintu bikunda hakwiye umuntu twamana abona ingorane ziri ku kibuga ingorane zifiswe n'abagwanyi zifiswe n'abanyagihugu. Icyo gihe rero twariyumvira ko ndayikengurukiye byokunda bikagenda neza ariko nawe nyene haraciye igihe biranga bimaze kwanka hari hakwiye rero kuza umuhuza koko uruvubu ushobora guhuza abanyepolitike n'abaserikare. Petero Nkurunziza burya usanzwe yari umuntu paraporo y'abandi bantu twari turi kumwe umuntu yabona ko kwera ashobora kurongora abantu kandi akabona ko bashikana hantu